Amisa. Yo anje. Ni wewe? Yego. Karibu. Murakoze. Amahoro meza. Nukuri ndashima namumiriye gute? Naro turashima. Wari waraduhevye. Oya umwanya wari waratugoye muno misi. Mbega umwana araho? Ego. Ko atakiboneka canke ari kwazi. Oya ari muhira gusa yaramaze imisi agwaye. Muri mugabo n'imitende. Unshaka kwikiwe? Shiri kuko udashaka kunahura. Muri ki kugira unyumva? Umva, ntabwo uri muri senari. Ivyo byo kwisigura nta mwenda bifitiye. Narakubwiye sishobora gukunda n'umukobwa amaze kubyara. Cyiza reka gutakaza umwanya wawe. Shiri ndi munsi y'amaguru yawe. Numvirira ikigongo. Ndagukunda. Ivyambaye ko byashikiye nk'isanganya. Amana gerageza kunahura. Ati byagushikiye nk'isanganya. Mbe hari hoteli bigura kingura umuceri. None amani wari kunezerwa iyo nari kuba narakoroye imbaye. Ndagusavye umaragura amarira. Frere mutahure yanje aragukunda. Kandi kuba yaravyariye muhira niyo bintandaro yuko mutobana. Hari benshi bishikira si wowe nyene byo bavyashikiye. Uko bitaragushikira. Abantu bonangana umusore muzima nkanje ngo natwaye ikinyenda. Umva, ndasohose ninagaruka sinda kusanga muri nuzu. Ihangane yanje ndazi ko umukobwa nkanje bikubaye ko ndazi uburemere bwabyo. Abahungu benshi biyumvira ko umukobwa avyariye muhira aba ari gitabanga mugabo bakibagira ko imbanye ari bo baba bazibateye. Iyo baguhoye ko wavyariye muhira hari n'abandi bahoga ubusa. Rero uwo mwihoza ugatangura ubuzima bushashe naho bigoye. Ndamukunda musaza. Ndagerageza kumwitaho muka intambamye ku mari hajya nyene ngo ni kubira navyariye muhira. Sawa Amisa. Reka ngende nava nsanga nga bibe ibindi. Sawa umunsi mwiza ukomeze kwihangana. Oh Abdul, Bite msaza. ni mone. Makalo ngaka. Biri gute? Ni sawa ko watevye. Natebeje nashaka imyendaro cyake muhira. None n'ubu uracari mu nduru. Ariko Abdul nawe urangiza. Cyari twigeze kuzana. Cena nari ko kizira ikazirizwa gutwara umukobwa atari iwa. Okay. Mu bisanzwe umuhora iki? Yo batagukunda cyangwa atakwitaho? Kunkunda arankunda aranyubaha kandi aranyumvira. Muga ko byari iwawe musasa. Reka nifumo wala. Ariko inshuti uko biri kose ndayihawe n'umugo nkawe. Ashobora kuba yaravyari iwabo mugabo ukunda n'umutima wiwe wose. Akenshi twabahungu turica akazoza k'abakobwa mu kibatera amata. Sha, ndumva wowe uri mwindi ko muvugira. Oya ndiko ndakubwiza ukuri. Ashobora kuba yaravyari iwabo mugabo akagukunda n'umutima wiwe wose. Benda kubaze ubona gute hamwe wotwara umukobwa atavyari iwabo mugabo akuvyarira abana ku bandi bagabo. Cyangwa gutwara umukobwa yavyari iwabo mugabo mukabana neza hagati y'abo babiri.
uhitamo uwo. umusaza gutwara umukobwa hama akabyara n'abandi kandi ari mu nzu yawe sha wasanga nikoze mu kwanyu kuri cyaha wapi ntacyo wakora kuko ni benshi byashikiye bakuruta ibyunja n'ijambo umugabo haranumye cyewe nk'umugenzi no guhanura gukunda Ange kanamutwara kuko hajya umukobwa agukunda akakwitaho akanakumvira mu bihe byose uwo ni wo gushyira mu nzu kuko no mu kirundi barayamaze bati uhusha itunga ahusha umugore ni amahitamo yawe. urakoze kumara rumari kandi ziranyuguye mu mutwe nicyo nashaka ama za dokima zashise ya mbere ni urabona banyarutse mu gisimbuga imyaka 2 ni